Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Bakristo mwese dusangiye gusozera uyu mwaka wa yubile y'Ekleziya. Birahimbaye kubona Ekleziya yacu yategekanije ko dusozera yubile twihweza kandi dukenguruka umuryango mweranda w'i Nazareti. Wa muryango ugizwe na Mariya, Yosefu na Yesu. Kuri twebwe muri iyi diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura ni nk'amata vyaye amavuta, kuko dusanzwe twashize urugo n'umuryango mu nkingi zihambaye za mbere tubwirijwe kubakirako ya Ekleziya muryango, kugira ngo ibe Ekleziya irangwa n'ukwemera nyako n'urukundo rw'ukuri. N'amata vyaye amavuta. Mweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri niwe yamaze ati urugo nagahambaye, kuko ariko kazoza k'Ekleziya n'ak'igihugu. Urugo nagahambaye. Byuka ufata umwana na nyina bahungishirize mu Misiri. Urugo nagahambaye rubwirizwa gukingirwa, kuko wishe urugo aba yishe kazoza k'igihugu, aba yishe na kazoza k'Ekleziya. Urugo rero ubwarwo ni ntasubirizwa mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ngira ni naco gituma n'Imana ari Imana, igihe yagomba kuza iwacu yahisemwo kuvukira mu rugo rw'abantu, kuko nyene urugo ariko rwigisha umuntu kubaho nk'abantu no kubana mu mahoro. Utagira urugo, utagira umubano abamwo, ntashobora kumenya ingene abantu babayeho nk'abantu no kubana mu mahoro. None abarundi bo ntibayamaze bati inkoko irara mu gahinga ngo buci gahinduka inkware. Ububuze urugo avukiramwo, akuriramwo, abahomvye byinshi. Muca mwumva ko urugo ruhangamyemwo soko ry'ubweranda bwose, atarindi zina rworonka atari ukuba rweranda. Mugabo kandi ni rweranda kuko Bikira Mariya na Yosefu bari barwubatse, barwubakiye kw'ijambo ry'Imana, kw'ishaka ry'Imana, baguma bariyoboka mu kwakira iryo shaka rya soko ry'ubweranda bwose. Ugomba ku rugo rwawe ruba rweranda, shira Yezu hagati yanyu mwebwe mwubatse, shira Yezu hagati yanyu mwebwe muri mu mubano, muheze mwubakire kw'ijambo ry'Imana, mwongere muze murarizirikana igihe cyose murirangura. Aho mubaye hazohinduka heranda. Nico gituma urwo rugo rw'i Nazareti rwari rusigaye rumeze nk'isengero irimwo itaberenakuro, kuko Yesu yararuhangamyemwo akaruganza, akama ariwe mwami warwo igihe cyose. Isengero irimwo itaberenakuro. N'urwo rugo rwawe
imana ubayemo urashobora kubihindura isengero iri mu itabernakuro. Bakristo mwese na cane cane mwegwe mufise umuhamagaro wo kubaka Rukristo, nimuze rero murafata igihe cyo kwitegurira kubaka Rukristo n'ico kuninahaza iryo sakramentu nk'igihe cyo kwemerera Imana ko ari izobaja hagati ikabubakira ugwanyu, mwisunze nanone bimwe bivuzwe mu Izaburi ko uw'Imana itubakiye yubaka bisambuka. Nikiba igihe cyo kwimika Imana ngo ibungire ubumwe n'urukundo mu biryoshe no mu bigoye. Gutyo niho na ya nyigisho y'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri izoranguka, maze urugo mwubatse rukaba koko eklesia yimuhira, eklesia yo haziko. Iyo abubakanye bafashe iyo ntumbero yuko Yezu ari we bose ababera umwami, akaba ari waganza, ntibagire ngo jewe nije nganza wewe niwe uganza, mugabo bakamenya yuko bose baganzwa n'umwami umwe yitwa Yezu Imana. Urugo rwabo rurahava rugahinduka nk'uko nariko ndabivuga nk'isengero iri mu itabernakuro, kuko Imana yama hagati yabo nk'umwami aganje. Ese ingo zacu, ese imibano yacu yomera nk'isenga ry'ibuye, aho akana Yezu naho kaje ari gato kifashe ruto, ariko kashitse kaganza isi yose, ku buryo n'abami bavuye mu ntara zose bashitse aho kari baciye bapfukama, ikimenyetso c'uko babonye ko ari Imana iganje kuri isi y'abazima. Mu rugo mwene urwo rero, aho Imana ariyo iba hagati y'abarugize, niho nizi impanuro nziza mwumvise zidakenewe mbere no gusigurwa, izi mpanuro nziza za mwene Siraki ziranguka, maze abana bagasonera abavyeyi, bikabavyarira umugisha no mu bana babo nabo, no mu bana babo nabo. Usoneye abavyeyi aba ariko aricira imigisha yuko nawe azosonerwa n'abavyaye. Barashobora kumuhinduka, mugabo niko ijambo ry'Imana ribivuze, ubu uri kurarondera imigisha. Niho nizi impanuro Pawulo mweranda yandikiye Abanyakolosi zironka ifatiro, maze hagati y'abagabo n'abagore hakama urukundo rutuma bengengana, bakamenya kwihanganiranira mu byo bacamwo byose, kandi abubatse canke ababanye ntibashobora kubura ibibagora, mugabo bafise urwo rukundo. Pawulo mweranda yahanura Abanyakolosi, biraheza bikabandanya bigenda neza. Niyo haramutse hagize ikibatosekariza urukundo, bagasabana ikigongwe c'ukuri, atari ikigongwe kirundi gusa. Murazi ko igongwe kirundi ari rimwe ndakwihanganira, kabiri ngumbure ndasubira kwihanganira, gatatu kaca kabyura byose. Nivyo nari nakenyereye ko uca ubibona ngaho. Ikigongwe c'ukuri kimwe tuvoma mu Mana, se ikigongwe kidakama. Tuzi yuko yoyo tugiye tukayitakambira, tukayisaba ikigongwe, vyose irabitugirira ku ikigongwe, ntisubira kwibuka n'ivya mbere, kuko ari Imana nyene ikigongwe kitigera kinanirwa na rimwe. Iyo tugiye rero turagenda
mu ntebe ya penetensiya kugira ngo turonke ico kigongwe c'Imana. Ico kigongwe c'Imana nico gihava kikadufasha natwe kumenya gutanga ikigongwe c'ababaye abana b'Imana. Bakunzi b'Imana mwese, ndiko ndazirikanira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ndaryerekeza kuri urubanza rwo gusozera yubire, twinjira mu bihe bishasha bizodushikana ku yindi yubire. Nabonye umenga iyi nkuru nziza hari ubutumwa budasanzwe yoduha kuvyerekeye ingo n'imibano yacu no kuvyerekeye isi yacu tubayemwo. Ngo umumarayika w'Umukama yabwiye Yozefu mu ndota ati, vyuka ufate umwana na nyina uhungire mu Misiri, kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice. Vyuka. Umuntu akubariye ngo vyuka, nukuvuga ko wari usinziriye, nukuvuga ko wari wasamaye. Vyuka ufate umwana na nyina uhungire mu Misiri, kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice. Muri kino kiringo nako dutanguye ibihe bishasha, nitwumve ku mumarayika w'Umukama ariko arasemerera atubwira ati, vyuke mwebwe mukuze, bavyeyi mwese vyuke, reke gusinzira, raba ingene mwokingira abana banyu, kuko isi y'ubu isigaye ifise uruhande runini rusa na Herodi mu kugomba gutikiza abana. Ndababwira ibyo muzi bikenya gusa. Isi ya none isigaye ifise akantu gasa na ka Herodi mu gukoresha ubwenge n'amayeri. Muracibuka yuko abamajusi baca kwa Herodi bakamubaza ingene boshika aho hantu, ngo ahejeje kubagenekereza ngo yaciye ababwira ati, gende mubaririkize neza ivy'uyo mwana, muramutse mumubonye muntumeko nanje nze kumusenga. Ijambo ry'Imana rica riduhishurira ko atagomba kuja kumusenga, yagomba kuza kumwica. Amayeri, ugwenge, amajambo ahisha inabi, kumbure arayasosa. Isi y'ubu irafise mwene ako kantu. Iyo abamajusi baja narwo, umwana Yezu yari kuba nigiwe mu menshi. Bagize Imana bumviriza iry'Imana, bavyutse bumviriza iry'Imana, ntibasubira guca muri ayo mayira. None rero bavyeyi, eka mwese bakristo, vyuke nimwikangure, nimuze dusubire tuze turumva iryavuzwe n'Imana ryerekeye ingo n'imiryango. Niho hari ubukiriro. Izindi nyigisho zose zizoza zisambura iz'Imana yatanze ku ngo n'imiryango, ziradusambura, zirabasambura, zirasambura iy'isi yacu. Vyuke nimwikangure. Hari ba Herodi bihishe inyuma y'ibisa n'iterambere, bakazobabwira ngo ntimuvyare, namwe mukaja narwo. Ngo Imana yararenganije umugore, ngo koko ari we yibungenga wenyene, ngo mbega niwe ko umugabo atibungenga wewe, ngo akona akarenganyo. Ngo none umwana nasigare asamirwa mu gisa n'ikibiriti, kiba arico kimubera inda y'umuvyeyi, tukaja nago, ngo bariko baraturenganura. Ngo turabazaniye amashure meza meza,
yitwa mugenzi w'ugwaruka, ami de jeune. Umuntu akumvise akaryoherwa, ami de jeune, nanje ndi umujene, nca numva iryo shuri ari rwanje koko. Muri mwene ayo mashuri ugasanga mu biyaranga, uretse ko bagira nk'ibyo ahandi hose bagira, mu biranga ayo mashure ugasanga nuko bubahura ubwo gwaruka, gushurashura atakinya ngo kizima nuko muzoba mwikingiye. Tukaja narwo none umwana nibatangura kumunigira mu menshi ngo ntavuke, uramutse avutse akabyarirwa mu kibundikiro c'igihingurano, agize ngo arakura agakurira mu buhumbu, isi yacu iriko irava he ija he? Vyuke muhungishe abana banyu mu Misiri. Ngaka kamo ka mbere umumarayika w'umukama yateye Yozefu ngo akingira akana Yezu kagira kicwe atana kimwe kazira. Utwana Yezu kuri iyi si ya none turiho twirirwa turicwa, tunigirwa mu menshi atana kimwe tuzira. Akamo ka kabiri gasa nako nyene ngo fata umwana na nyina uhungire mu Misiri. Nguko maze kubibasigurira ikindi gihe, Imana nahari Imana yamye ikenera ubuhungiro, yije ngaha mu bantu kw'isi y'abazima. Mu vyanditswe vyeranda turabona ko n'umuryango wa Yakobo wahaswe kuzimangana, wishwe n'inzara igihe amapfa yatera, wagiye kuhatogwa nuko hari umwana yitwa Yozefu yari yagurishijwe ashikanwa mu Misiri. Uwo mwana wo mu Misiri niwe yabakijije. N'uyu Yezu yatahabona mu Misiri ngo ahungireyo yagira yicwe. Afrika yacu rero yamye ari ubuhungiro bw'ab'Imana n'Imana nyene, mu gihe abaganzwa na ba Herodi baba bariko baratera akagera Imana. N'ubu bisa n'ibiriko biribonekeza uko nyene kw'isi ya none. Ntiduhave rero tugira ngo ko n'abari batumenyesheje Imana ya Yezu Kristu benshi muri bo basa n'abamaze gutera akagera Imana, ngo natwe tuce tubigana no muri ivyo byo gutera akagera Imana. Nitwemere nyabuna duhimbarwe nuko dushoboye guha ubuhungiro Imana yacu, n'agateka kuri twebwe guha ubuhungiro Imana. Nidusaba Imana rero w'igihugu cacu kibe mu bihugu bibera Imana Imisiri y'ubuhungiro bw'Imana, kandi kugira ngo bishoboke, kuko igihugu kigizwe n'abantu, kigizwe na zango, kigizwe n'imibano, kugira ngo bishoboke ingo z'abakristu n'imibano y'abakristu nibivire hasi rimwe, vyimike Yezu mu ngo no mu mibano, bigume vyumviriza kandi vyumvira Imana mw'ijambo irungikana intumwa zayo zitandukanye. Gutyo tuzoba turiko turagira iki gihugu cacu igihugu ceranda, aho Imana ariyo yiganje kandi izoduhezagira. Imana ibandanye duhezagira. Amen.